Bakunzi b'ibiganiro bica kuri nombonesha kure ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'inama nkenguzamateka mwateguriwe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguzamateka. Ikiganiro c'uno musi mugiye kugishikirizwa nanje Marie Justine Gacuti nkaba ndabipfurije kandi kaze. Muri iki kiganiro muza gukurikirana ibikorwa vy'inama nkenguzamateka vyo kwigenekerezo rya 27 Ruhuhuma uno mwaka, aho inama nkenguzamateka yasozereye isasa risanzwe rya Kigarama umwaka wa 2025. Murongera kandi mukurikirane ivyerekeye uruganda rwo kwirimbura rwatunganijwe n'inama nkenguzamateka ku bakuru b'inama z'amakomine n'abasitanteri inyuma y'ingenda abakenguzamateka bakoze mu makomine muri Gitugutu umwaka wa 2025. Kwigerekerezo rya 27 Ruhuhuma uno mwaka mu birori vyo gusozera isasa risanzwe rya Kigarama umwaka wa 2025 vyari vyitabwe n'abashitsi batandukanye. Umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Gervain Ndirakobuca yarashikirije ivyaranguwe mu mezi atatarangiye, harimo integuro z'amabwirizwa zemejwe n'ibindi bikorwa bitandukanye vyaranguwe muri ayo mezi. Twisunze ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo zaryo z'192, 193 n'196 muri risasa risanzwe rya Kigarama umwaka wa 2025, inama nkenguzamateka yararanguye ibikorwa bitandukanye uko vyari bitegekanijwe. Mu bijanye no kwiga integuro z'amabwirizwa, inama nkenguzamateka yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa zitanu muzo twarungikiwe na leta. Izo nteguro z'amabwirizwa zikaba ari izi zikurikira: integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/12 ryo kuwa 24 Ruheshi 2025 yerekeye amafaranga akoreshwa na leta y'u Burundi. Ubwa kabiri, integuro y'ibwirizwa yerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yasizwe ko umukono kw'igenekerezo rya 12 Rusama 2025 iraba hagati ya Repubulika y'u Burundi na leta y'ingoma ya Maroc, yerekeye ikugwaho ryo gutanga kabiri ikori ku mafaranga yinjira no gukinga ibijanye no kudatanga makori uko bitegekanijwe hamwe no gukwepa kuriha makori. Ubwa gatatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yashizweho umukono ku igenekerezo rya 12 Rusama 2025 iraba hagati ya leta y'u Burundi na leta y'ingoma ya Maroc, yerekeye amasoko ntanganguvu. Ubwa kane, integuro y'ibwirizwa rikingira ibitororokanywa vyerekeye umuntu ubwiwe. Ubwa gatanu, integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro risubiramwo ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro inimero 1/27 ryo kuwa 9 Kigarama 2021 rishinga imirimo y'igipolisi c'u Burundi, ingene gitunganijwe, abakigize n'ingene gikora. Mu vyerekeye kugenzura ibikorwa vya leta, muri aya mezi atatu arangiye, inama nkenguzamateka yaratumye ko umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu kugira atanga umuco ku bibazo bifatiye kwishigwa mu ngiro ry'amasezerano yashizwe ku mukono hagati y'igihugu c'u Burundi n'ibihugu vy'Abarabu birungikwamwo abagiye kurondera akazi hamwe n'uturusho mu vy'ubutunzi igihugu kiharonkera. Tugiye ku rutonde rw'ibindi bikorwa twaranguye. Kwigenekerezo rya 23 Kigarama umwaka wa 2025,
inama nkenguzamateka yarashikirijwe umwihwezo w'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta ku nteguro y'ibwirizwa risubiramwo amafaranga yategekanijwe gukoreshwa na leta mu mwaka w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026. Inama nkenguzamateka yarongeye kandi irashikirizwa ku igenekerezo rya 4 Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2026 icegeranyo k'ivyaranguwe n'urwego rw'umuhuza w'abarundi mu mwaka w'ibihumbi 2025, aho banyakubahwa bakenguzamateka bamenyeshejwe ivyakozwe mu ntumbero yo gufasha abenegihugu mu bijanye no gutatura amatati, kunywanisha, gushigikirana, gukomeza amahoro arama no kwegereza ubutegetsi abenegihugu hisunzwe imbonakazoza y'igihugu cacu. Kwigenekerezo rya 2026 umwaka wa 2026 umukuru w'inama nkenguzamateka aherekejwe n'ivyegera vyiwe hamwe n'abakenguzamateka baritavye ibirori vyaha abashikiranganji bashasha babiri barahira imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ivyo birori vyabereye mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Mu bijanye no kwitaba imisi mikuru ya leta n'ibindi bikorwa vyo ku rwego rw'igihugu, mu birori vyabereye muri misiyoni y'i Buganda muri komine Bukinanyana y'intara ya Bujumbura, bitewe iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 13 Kigarama umwaka wa 2025, umukuru w'inama nkenguzamateka yarifadikanije n'abayoboke b'ishengero rya Adventiste b'umunsi w'indwi mu birori byo guhimbaza imyaka 100 yari irangiye iryo shengero ritanguye gukorera mu Burundi. Kuva ku igenekerezo rya 29 gushika ku rya 30 Kigarama umwaka wa 2025, umukuru w'inama nkenguzamateka n'icegera ciwe ca kabiri barifadikanije n'izindi ndongozi z'igihugu n'abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura mu gikorane c'amasengesho yo gukengurukira Imana c'imisi 3 categuwe n'umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu ku kibuga c'inkino ca ETS Kamenge kiri mu gisagara ca Bujumbura. Vyongeye mu birori vyari bihagarariwe na nyakubahwa icegera c'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 5 Ruhuma uno mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka n'ivyegera vyiwe, umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura hamwe n'abakozi bakuru bo mu nama nkenguzamateka barifadikanije n'izindi ndongozi z'igihugu mu birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 35 yari irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ivyo birori vyabereye mu ntara ya Bujumbura, komine Mukaza ku musozi wa Vugizo, bikaba vyahimbajwe ku civugo kivuga giti ntitukarekure iciza twafashe, ubumwe bwacu nibwo nkingi y'iterambere. Mu gisata cy'inkino, kuva ku igenekerezo rya 6 gushika ku rya 16 Kigarama umwaka wa 2025, barongowe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa bakenguzamateka baritavye inkino zahuje inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, zabereye i Kampala mu gihugu ca Uganda. Izo nkino zari zateguwe ku civugo kivuga kiti inkino ni igikoresho mu gutsimbataza ubucuti no gufashanya hagati y'ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko.
kabaye kandi n'akaryo ko gukomeza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu vyacu hatibagiwe no gutsimbataza imibano n'imico kama mu karere. Mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire, mw'iri sasa turiko turasozera inama nkenguzamateka yarabaye koko urugo rutahwa, kuko yarakiriye abashitsi batandukanye bahawe umubonano n'abagize ibiro by'inama nkenguzamateka. Mu bashitsi bagendeye inama nkenguzamateka harimwo abagize komite nshingwabikorwa mu mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe, uwuserukira ibanki ya Afurika ijejwe iterambere BAD mu Burundi, intumwa z'umuryango w'ubutunzi w'ibihugu vya Afurika yo hagati CEEAC, umukuru w'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe n'abandi. Tugarutse ku ngendo abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka bakoze mu gihugu hagati, twobamenyesha ko muri aya mezi 3 arangiye abagize ibiro by'inama nkenguzamateka bagendeye intara za Bujumbura, Burunga na Gitega, aho bifadikanije n'abenegihugu mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere rusangi. Abakenguzamateka nabo nyene baragendeye intara batowemwo. Bari muri izo ngendo baratekereye impanuro abenegihugu b'izo ntara kubijanye no kuvyara ku rugero, kugira isuku, kwijukira ibikorwa vy'iterambere, kubumbatira amahoro n'umutekano, kwijukira gutera amavoka n'ikawa, gukingira ibidukikije n'izindi mpanuro zotuma abenegihugu babaho neza. Mu bijanye no gutsimbataza ubucuti n'izindi nama nshingamateka na nkenguzamateka, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaritavye inama igira 3 y'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka za Afurika yabereye iraba mu gihugu c'ingoma ya Maroc kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 14 Kigarama umwaka wa 2025. Iyo nama yari yatunganijwe ku civugo kivuga giti gushiraho amategeko ajanye n'ibihe ashigikira iterambere yisunze impinduka z'ibihe ku isi. Kubera ko inama nkenguzamateka izirikana ko ubwenge burahugwa, muri iri sasa turiko turasozera inama nkenguzamateka yaratunganije inganda zibiri, aho kuva ku igenekerezo rya 2 gushika ku igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2025 abashingamateka n'abakenguzamateka bagize imigwi yamaho ijejwe ibibazo by'ubutunzi bari kumwe na bamwe mu bakozi b'inama nshingamateka na nkenguzamateka bitavye ibikorwa vy'uruganda nkarishabwenge kubijanye no kwiga amabwirizwa yerekeye ikoreshwa ry'amafaranga ya leta harimwo n'ibisata vy'imibano. Urwo ruganda rwari rwateguwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka zifatikanije n'ishirahamwe gitaho ineza y'ibibondo ku isi UNICEF. Rwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu hoteli Korade. Imbere yo kurangiza urwo ruganda, abari bagwitavye baratanze ivyumviro harimwo n'ibijanye n'ingene uburyo bwa leta bwokoreshwa mu muco, hamwe nuko abenegihugu bohimirizwa gutanga amakori n'amatagisi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure. Vyongeye abakenguzamateka na bamwe mu bakozi bo mu nama nkenguzamateka barakurikiranye inyigisho nkarishabwenge ku bijanye n'ubuhinga bwo gutegura no kwandika neza amabwirizwa.
uruganda rw'izo nyigisho rwatunganijwe ku magenekerezo ya 12 na 13 Ruhuma umwaka wa 2026 rwabereye mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza mu nyubako y'Hotel Best Outlook. Abitavye izo nyigisho bararonkejwe ubumenyi bukwiye mu bijanye n'ubuhinga bwo gutegura, kwandika, gusuzuma no gusesangura amabwirizwa n'amategeko hamwe n'izindi nyandiko mperekeza. Kwigenekerezo rya 2025 Ruhuma uno mwaka, inama nkenguzamateka yaratunganije kandi inyigisho zigenewe abakenguzamateka n'abakozi bo mu rugo rwego kubijanye no kwibukanya hamwe no kunonosora neza amabwirizwa n'ayandi mategeko abagenga. Nankeka ko izo nyigisho zizobafasha kubandanya barushirizaho kurangura neza imirimo bajejwe. Inama nkenguzamateka yarongeye iratunganya uruganda ruhuza ba musitanteri n'abakuru b'amanama y'amakomine ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mu ntumbero yo kurimbura ingendo banyakw'abakenguzamateka bagize mu makomine yose agize igihugu cacu muri gitugutu umwaka w'2025. Tumaze guhanahana ivyumviro nabo baserukira abatowe mu makomine, vyaragaragaye ko amakomine ariko aritunganya neza kugira ngo umugambi wa leta wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu utsimbatare. Narirya ariyo nzira yonyene irashe yo guteza imbere abenegihugu. Vyongeye vyaribonekeje ko n'ibibazo bitabuze, ariko inama nkenguzamateka izobandanya ibaba hagufi mu gukurikirana ibikorwa vy'amakomine nk'uko ibirekurirwa n'ibwirizwa nshingiro, amabwirizwa n'ayandi mategeko y'igihugu cacu. Nitwibagiye no kubaha impanuro zitandukanye zerekeye cane kubandanya bitwararika abo bajejwe no kubahiriza amabwirizwa abagenga mu ntumbero yo kurimbura ko akazi kariko kagenda neza. Kwigenekerezo rya 3 Ruhuma umwaka wa 2026 ari kumwe n'ivyegera vyiwe, umukuru w'inama nkenguzamateka yaratunganije ikiganiro ku bakozi bose b'ubwo rwego. Muri iyo nama byaragaragaye ko akazi kariko kagenda neza. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasozereye iyo nama asaba abakozi kubandanya kuri uwo murindi mu gukora bubahiriza amabwirizwa n'izindi ngingo mperekeza, bigishanye hagati yabo, bagakora buzuzanya kuko ari bamagiriranire, kandi noneho tubiri tuvurana ubupfu. Haruhande y'ivyo bikorwa vyaranguwe, umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye arashikiriza imigambi mishasha urwego arongoye rugiye gukora, harimwo gushiraho abazokunganira abakenguzamateka mu ntara. Haruhande y'ivyo bikorwa vyose duhejeje kudondagura, tokwemeza neza ko abakenguzamateka bitanze batiziganya, aho kenshi usanga mu ntara batowemwo barafashe akanya bakifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa baba barimwo, bongera barabafasha gutorera umuti ibibazo bibahanze. Tubamenyeshe kandi ko inama nkenguzamateka igiye gushiraho abazokunganira banyakw'abakenguzamateka mu mirimo yabo mu ntara 5 zigize igihugu cacu batowemwo, kugira ngo bababere ijisho, bazoze barakira imyitwarariko n'ibindi bibazo bihanze abenegihugu, hanyuma babishikirize abo batowe, nabo babishikana imbere kubabijejwe kugira bitore inyishu. Tukaba rero dusavye abajejwe intwaro kuzokorana neza nabo bakozi b'inama nkenguzamateka kugira ngo
twese hamwe duterere mu iterambere ry'igihugu n'abenegihugu n'akare ibigiye inama bigira imana. Nyene iteka Ndirakobuca yarangije ijambo ryiwe asaba abakenguza amateka guca baje mu ntara batowemwo kwifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa barimwo, yongera arakeza na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ku mabanga aheruka gushingwa yo kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Imbere yo kurangiza twashaka twibutse banyakubahwa abakenguza amateka ko naho tugiye mu karuhuko bidasigura ko tugiye kwicara. Tubasavye ko mwoca muja mu ntara mwatowemwo mukorane n'ababatoye ndetse muhimiriza abenegihugu kwijukira ibikorwa vy'iterambere, mwongere mubabere akarorero. Muri iki gihe dusozereye isasa, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aherutse gushingwa amabanga ahambaye yo kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ni iteka ridasanzwe ku gihugu cacu. Turongeye kumukeza kandi tumwifuriza kuzororanirwa muri ayo mabanga mashasha. Inama nkenguza amateka yaratunganije uruganda kuwa 2026 Ruhuma umwaka wa 2026 Igitega, rwayihuje n'abarongoye inama z'amakomine hamwe n'abasitanteri mu ntumbero yo kurabira hamwe ahishirwa mu ngiro y'ivyavuye mu ngenda abakenguza amateka bakoze muri Gitugutu umwaka wa 2025 mu makomine yose agize igihugu rigeze. Ibikorwa vy'ugo ruganda vyari birongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyene iteka Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'ivyegera vyiwe abakenguza amateka hamwe na bamwe mu bakozi b'ugo rwego. Ugo ruganda rwaranzwe hanini no gukurikirana icigwa cerekana imyitwarariko yashikirijwe n'amakomine igihe abakenguza amateka bayagendera muri Gitugutu umwaka urangiye, hamwe n'ikiganiro hagati y'abagize ibiro vy'inama nkenguza amateka n'izo ndongozi zo mu makomine. Mwijambo ryo kugurura ivyo bikorwa, nyene iteka Ndirakobuca yaribukije abo barongoye abandi ku rwego rw'amakomine impanuro yabashikirije igihe inama nkenguza amateka yari kiragendera amakomine, aho yabasaba kwama basoma amabwirizwa bagenga mu bikorwa bajejwe mu ntumbero yo gutunganiriza neza abenegihugu. Yabahamagariye kandi kwama barangwa no kwicisha bugufi mu mabanga bajejwe, yongera bibutsa ko bafise uruhara rudasanzwe mu gutunganiriza abenegihugu mu gutsimbataza amahoro, intwari ibereye n'iterambere ridakumira mu ikomine hamwe no kubera abasuku abo barongoye. Inama nkenguza amateka iraraje ushinga nuko amakomine yoba isoko yo gushikana abenegihugu ku iterambere rirama. Ico gituma ishigikiye ihangiro riri muri politike sektoriere y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, byavuga yuko ikomine yoba igeze ku rugero itora ibibazo by'abenegihugu bayo mu mwaka wa 2027. Nico gituma rero tubahamagarira yuko iryo hangiro naho ritoshika ikomine imaze gutora ibibazo by'abenegihugu bayo, ikomine ibiri ku nzira igenda igana yuko abenegihugu bose bo muri komine ibibazo byabo bitora inyishu muri uyu mwaka wa 2027 tuzikaje umwaka umwe. Nico gituma muhamagarirwa kubandanya mwisunga iryo hangiro kugira vy'ukuri abenegihugu batunganirizwe. Muri iki gihe leta yashize mu ngiro politike yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, twashaka dusabe mwebwe mwese ndongozi z'amakomine kwama muraba neza ko atakarere na kamwe kaho mujejwe gasigara inyuma mu gutunganya no mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere. Mwame muzirikana ko muri iki gihe ubutegetsi bwamaze kwegera abenegihugu, kuko naho intara n'amakomine byagabanutse, amazone n'imitumba yarongerejwe. Ubu ico abenegihugu bakeneye ni
ukoroherezwa mu kuronswa ivyo bakeneye bari mu mazoni wabo, bisigura ko ivyo bahora baronderera mu makomine ubu babisanga mu mazone abegereye. Twongere kandi twibutse mwebwe mwese murongoye amakomine ko mutegerezwa kurangwa no kwicisha bugufi mu mabanga mujejwe, kandi ko mufise uruhara rudasanzwe mu gutunganiriza abenegihugu, mu gutsimbataza amahoro, intwari ibereye n'iterambere ridakumira mu ikomine, hamwe no kubera abasuku abo murongoye n'ababitura bose. Aho vyagiye biragorana mu makomine, wasanga ba musitanteri n'abakuru b'inama z'amakomine batubahiriza amabwirizwa n'amategeko abagenga mu kurangura imirimo bajejwe. Muze mwame mwirinda na ntaryo gukora nabi, kandi mwibuka ko nimwakorera mu bumwe mugize urunani mwisunze amategeko mukitaho ineza y'umwenegihugu, bizotuma umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ugira ikimazi, ndetse bishikana igihugu ku mbona kazoza cihaye. Twashaka tubibutse ko umurongozi mwiza ari uje inama n'abarongoye, hanyuma agatanga intumbero y'amerekezo yifuza gushikako, kandi agakorana n'abandi, agafata n'umwanya wo kumviriza, eka mbere no kwirimbura. N'ijambo ry'Imana riraduhamagarira ko ushaka kuba umukuru ategerezwa kuba umusuku wa bagenzi we. Mwebwe ndongozi rero muhamagariwe kuba abasuku babo mujejwe, ni naho nabo bazobona ko mubabaye, babakunde, bongere babagamburukire. Birababaje aho hirya no hino hari indongozi zitagendera akarangamutima k'amabanga zijejwe. Aha twovuga nk'indongozi zidindiza ishigwa mu ngiro ry'imigambi y'iterambere, aho usanga mbere zaramunzwe no kwaka ibiturire. Ubube gito bundi bukunda kwibonekeza mu ndongozi zataye umurongo harimo ubuhumbu, akaboregwe, ukutubaha Imana, kugendera mu bintazi, ukutagirira impuhwe abo zijejwe, ugushira imbere amaronko, ubunebwe n'ibindi. Indongozi bene izo nta handi zishobora gushikana igihugu atari mu kaga. Nyene iteka arongoye urwo rwego ruserukira bene igihugu yaribukije kandi izo ndongozi ko mu mabanga zijejwe zihamagariwe gukunda abo zirongoye, kwitanga batiziganya, kumviriza bose, kudatwagwa n'ishavu no kuba bahuza. Nk'uko abakurambere bayamaze bati agakuru ntigakurira ubusa, twashaka kwibutsa mwebwe ndongozi mwatumiwe muri ibi bikorwa ko mu mabanga mujejwe muhamagariwe gukunda abo murongoye, kwitanga mutiziganya, kuba intangarugero, kuja inama n'ingingo be no gukorana n'abandi. Vyongeye kugira ngo mworoherwe mu mabanga mukwiye kumviriza bose, kurahura ubwenge, kudatwagwa n'ishavu, kwiyemera mu mabanga mujejwe. Inama nkenguzamateka rero yashimye gutumira mwebwe murongoye inama z'amakomine na mwebwe murongoye amakomine ngo turimburire hamwe intambwe mugezeko, inyuma yaho banyakuba kenguzamateka bagendeye amakomine yanyu mu mwaka twaraye dusohozereye, na cane cane ko tumaze amezi 6.